Wiriwe nanone munywanyi w'ibiganiro vyacu aho uherereye hose hirya no hino kw'isi twongeye kwifuriza mugoroba mwiza canga ijoro ryiza bigendanye naho uherereye hose ndabahaye ikaze abatwumviriza muri uno mwanya ngaha kuri ino mboneshakure yacu ari nayo ya Nyaburundu News TV imboneshakure imwe rudende ibandanya kushikiriza amakuru akomeye cane, amakuru yihuta agezweho aragaruka canga aravugwa mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Turagarutse mu makuru yihuta ariko arasozera ayiriwe aravugwa muri uno musi aho tugiye kugaruka ku idonido ry'amakuru akomakomeye cane. Abatwumviriza mwese ndabahaye ikaze muri rino joro vy'umwihariko ryo kuri uyu wa mbere rishira kuwa kabiri. Turi kw'igenekerezo vy'umwihariko ya 21 ukwezi kwa Gitugutu 2024 turimo turerekeza kuwa kabiri kw'igerekezo 22 Gitugutu 2024. Ndabahaye ikaze mwese aho tugiye kumviriza ndetse no kurabira hamwe idonido ry'amakuru akomakomeye cane nyine agezweho, aho twibanda ku makuru aravugwa mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino kw'isi. Dore ingingo nkuru tugiye kugaruka rero ngaha muri kino kiganiro cyacu cy'uno mwanya. Ngaha mu gihugu c'u Burundi by'umwihariko perezida wa Somalia rero by'umwihariko mu ruzinduko aherutse kugirira ngaha mu kino gihugu cacu ciza c'u Burundi, yashimiye mugenzi wiwe w'u Burundi ndetse by'umwihariko amushimira kumbona kazoza Burundi bwihaye bwo kuba burateye imbere mu mwaka w'ibihumbi 2040 gushika 2060 bakaba barateye imbere, ndetse by'umwihariko yanamushimiye ku nkunga yamwemereye kongera kumuhereza inkunga y'abasoda bagomba kurungikwa muri icyo gihugu nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira kugeza ubu ngubu. Kandi abakomeza kugenda amakuru akomeza kugenda aradushikira aravuga ko abasoda b'u Burundi bagomba kwitegura vuba by'umwihariko bakaba borungikwa muri icyo gihugu. Uyu muyobozi wa Somalia kandi by'umwihariko yarifurije mugenzi we w'u Burundi by'umwihariko kuzogira inama nziza. Ngaha mu gihugu c'u Burundi yarateganyijwe inama karundura, inama kabombo, inama by'umwihariko y'injyana muntu y'ibihugu bihuriye mu muryango wa Komesa rero by'umwihariko aho iyo nama izoba kwigenekerezo 31 Gitugutu 2024, aho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye by'umwihariko azonahabwa by'umwihariko kurongora uwo muryango mu kiringo cy'umwaka umwe nk'uko biriko biratangazwa. Evariste Ndayishimiye by'umwihariko agiye kubona izindi nshingano zikomakomeye cane zongera gushira igihugu cy'u Burundi ku ruhando mpuzamakungu nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira kugeza ubu ngubu. Kandi by'umwihariko amakuru akomeza kugenda aradusumira canke amakuru akomeza kugenda aratugeraho arerekana ndetse akanagaragaza ko igihugu c'u Burundi gikomeje kugenda by'umwihariko kirakora amateka akomeye cyane. Icyakora by'umwihariko nubwo bihagaze gutyo, hari inkuru zitari nziza zikomeje kugenda ziraturuka ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ku munsi w'ejo nibwo havuze ingwano zikomakomeye cyane ndetse bimenyesha amakuru bigiye bitandukanye ngaha muri Kongo biriko biragaruka ku makuru agendanye n'urugamba rwabaye ku munsi w'ejo. Urugamba rwaje kugenda rurasiga inzego z'umutekano by'umwihariko cane cane zo ku ruhande rwa Kongo n'abo bafatanyabikorwa babo bongeye gukubitwa inshuro n'umuhari wa M23, ndetse uyu muhari wa M23 ukaba waraje kugenda wigarurira ibice bigiye bitandukanye ngaha muri Warikare nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Mu nyuma yaho yo kwica ingabo nyinshi nk'uko biriko biradusikira cyangwa se biradusomera, amakuru aravuga ko umuhari wa M23 waje kugenda uranabambura zimwe mu ntwaro ziremereye cyane cyangwa zimwe mu ntwaro zikomakomeye cyane barakoresha mu misi yose nk'uko biriko biratangazwa. Bwana Patrick Muyaya rero by'umwihariko araheruka gutangaza ko leta ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nta kindi gihe yigeze irashora amahera menshi cyane mu bigendanye n'ingwano nk'uko biriko biratangazwa ubu ngubu, aho yavuze ko igihugu ca Kongo kiriko kirashora amahera menshi mu bigendanye no kugura ibikoresho bya gisirikare, mu guhemba abasoda bagiye batandukanye biganjemo abacancuro ndetse n'abandi bagiye batandukanye nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusomera. Kugeza ubu ngubu rero by'umwihariko inzego z'umutekano ngaha muri Kongo icyakora mu kanya zirahejeje gutangaza ndetse no kwemeza neza yuko by'umwihariko zongeye kwisubiza ako gace ka Warikare. Cakora ni amakuru atari yemezwa n'uruhande rwa M23 by'umwihariko hano duturindiriye ibyo baraza kugenda bemeza cyangwa se ibyo baraza kugenda baradushikira nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira.
mu burasirazuba bwo hagati leta zunze ubumwe za Amerika rero ziriko zirakora amatohoza ku bigendanye n'ibihugu byo mu burasirazuba bwo hagati cane cane igihugu cya Israel mu nyuma yuko umugambi bari bamaze imisi barafise wo kwihorera kuri Irani wagiye habona bakariko baratwara amatohoza kugira ngo bamenye impamvu ndetse n'icyatumye uwo mugambi ubasha kuba wojya ahabona ndetse n'icyabiteye. Ndabaye ikaze mwese rero abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza mwerere mu bice bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi, twizere ko muri amahoro kandi mukomeje kumererwa neza cyane. Abatwumviriza bari mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mu karere k'ibiyaga binini hirya no hino ku isi, birumvikana hari abatwumviriza by'umwihariko muri kino gihugu cacu bari mu ntara zigiye zitandukanye mu makomine agiye atandukanye muri aka karere k'ibiyaga binini, by'umwihariko abatwumviriza bari mu bihugu by'ababanyi bari nko mu Rwanda, abatwumviriza bari muri Congo, abatwumviriza bari muri Uganda, Kenya ndetse na Tanzania no mu bindi bihugu bimwe na bimwe, turabifuriza ibihe byiza cyane. Abatwumviriza kandi namwe by'umwihariko muherereye mu bindi bice ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, turabahaye ikaze. Nimba ari ubwa mbere ushitse ngaha rero tubanda kwanditse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu, ubane natwe 5 kuri 5 ndetse amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe muri rusange. Ndabahaye ikaze rero by'umwihariko amakuru reka tuyatangurire ngaha muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Perezida w'igihugu ca Somalia rero mu ruzinduko yagiriye ngaha mu kino gihugu cacu ciza c'u Burundi ku munsi w'ejo ku gicamunsi aho yaje kugenda yakirwa na mugenzi wiwe by'umwihariko w'Uburundi Evariste Ndayishimiye ku kibuga cy'indege by'umwihariko cya Bujumbura cyitiriwe Melchior Ndadaye, mu nyuma bakaza kugirana ibiganiro byabereye muri Ntare Hawuzi nk'uko amakuru yamara dushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusomera, amakuru akomeza kugenda aratugeraho canke amakuru akomeza kugenda aradusomera, arakomeza kugenda yerekana ndetse aranagaragaza neza yuko by'umwihariko uyu mutegetsi yaje arashimira Uburundi by'umwihariko ku bikorwa bigiye bitandukanye bagiye barakora, ndetse akaba yaje kugenda anamushimira ku nkunga igendanye n'abasoda yamurongeje bo kwiyongera ku bandi basanzwe barakorera ku butaka bw'igihugu ca Somalia. Abarundi bariko barakezwa by'umwihariko ngaha mu gihugu ca Somalia mu nyuma yuko bagize uruhare mu guhangana n'umuhari w'iterabwoba by'umwihariko wa Al-Shabaab usanzwe uragaye ibitero ndetse baranigaruye ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye muri icyo gice, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Kugeza ubu inzego zibijejwe by'umwihariko ngaha mu gihugu c'u Burundi ziravuga ko zishimiye kuba ziriko ziratanga umusanzu mu bikorwa bigendanye no kubungabunga ndetse no kugarukana amahoro mu karere k'ibiyaga binini cyane. Kugeza ubu ngubu rero Uburundi burakomeje gushyira imbaraga ndetse n'ingufu by'umwihariko mu buryo bwose bushoboka mu bigendanye no kugarukana amahoro n'umutekano, nk'uko amakuru yama aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ingabo z'u Burundi by'umwihariko rero zirakomeza kugenda zirakora akazi gakomakomeye cyane, ndetse uyu mutegetsi akaba yaraje kugenda anashimira nyine Evariste Ndayishimiye ku ngingo yafashe iyo kongera kumuhereza abandi basoda kugira ngo bakomeze kugenda baramufasha mu bikorwa bigiye bitandukanye bigendanye no kugarukana amahoro n'umutekano muri icyo gice. Uyu mutegetsi yaranifurije umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye by'umwihariko amahirwe masa n'imirimo mishasha agiye gutangura mu nama mu nyuma y'ikorero inama iteganyijwe kwigenekerezo ya 31 rero Gitugu 2024 ari inama izaza iraberamo canga se by'umwihariko akaba ari inama azashikirizwamo uburongozi bw'umuryango wa Komesa rero nk'uko byama biradushikira canga se biradusumira, ndetse amakuru akomeza kugenda aratugeraho akaba akomeza kugenda aratubwira yuko Evariste Ndayishimiye ari bwo azaramutswe nyine inshingano zo kurongora uwo muryango mu kiringo cingana n'umwaka, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Evariste Ndayishimiye rero inshingano agiye kuzijyaho mu nyuma y'ikorero by'umwihariko yigeze no kurongora umuryango wa East African Community, ndetse mu minsi iheze yaranavuze yuko by'umwihariko arongora uwo muryango by'umwihariko uwo muryango wateye imbere ndetse ukaza no kugenda uramenyekana cyane cyane ku ruhando mpuzamakungu, nk'uko amakuru yama aradushikira. Amakuru yandi yakomeza kugenda aradushikira rero by'umwihariko ingabo zisanzwe zirabarizwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo zisanzwe zirakorakorana n'inzego z'umutekano za Kongo, ubwo ndavuga ingabo z'Abarundi by'umwihariko ku munsi w'ejo nibwo habaye ingwano karundura, ingwano kabombo, ingwano zari ziteye ubwoba.
Amakuru akomeza kugenda aradushikira canke amakuru akomeza kugenda aradusumira akaba ariko agaragaza ndetse aranerekana neza yuko by'umwihariko inzego zibijejwe cyangwa inzego zibishinzwe by'umwihariko ku munsi w'ejo zaje kugenda zirananirwa gutangaza amakuru akomakomeye cyane yaje kugenda aramenyekana, ariko biravuga ko umuhari wa M23 rero wakubise ahababaza nk'uko amakuru ama aradushikira canke aradusumira. Umuhari wa M23 rero by'umwihariko warakomeje kugenda by'umwihariko uragaye ibitero bikomakomeye cyane nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Kugeza ubu inzego z'umutekano by'umwihariko ntizijya umunwa mu kugaragaza ko by'umwihariko zotakaje abasoda benshi ndetse by'umwihariko zikanatakaza intwaro nyinshi. Amakuru atugezeho aravuga yuko rero by'umwihariko mu nyuma y'uko inzego zijejwe umutekano cyangwa se abari bari muri urwo rugamba biganjemo ingabo z'abarundi ndetse n'abazarendo zaje kugenda zirakubitwa ku buryo bukomeye cyane, ariko ntihigeze haravugwa ibigendanye no kubambura intwaro. Bivuga ko rero by'umwihariko intwaro nyinshi ku munsi w'ejo zaje kugenda zirafatwa, by'umwihariko zikaba zaraje kugenda zigarurirwa nyine n'uyu muhari wa M23. Bivuga ko rero by'umwihariko ari nabwo uyu muhari waje kugenda winjira muri teritwari ya Walikale nk'uko amakuru yama aradushikira canke aradusumira. Leta ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo rero ngira ngo murazi ko guhera umwaka uheze yaratanguye kurangura intwaro nyinshi cyane zigiye zitandukanye mu rwego rwo kugira ngo bashe kurabira hamwe rero uburyo botsinda iyi ngwano, ariko byose biranga bibi by'ubusa nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Umuhari wa M23 warakomeje kugenda ubarusha ingufu ndetse kugeza ubu ngubu akaba atakintu na kimwe by'umwihariko kigaragaza neza yuko ingabo za Kongo zishobora kuba zotsinda urugamba nk'uko byama biradushikira cyangwa se nk'uko byama biradusumira nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Kugeza ubu ngubu rero by'umwihariko hakomeje kugenda haratangazwa amakuru menshi cyane agiye atandukanye agendanye n'urugamba nk'uko amakuru akomeza kugenda aratugeraho canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Icyakora nubwo bihagaze gutya cyangwa nubwo bikomeje kugenda biratangazwa gutya, hari amakuru aherutse kugenda aradushikira agaragaza ndetse anerekana neza yuko by'umwihariko umuhari wa M23 ngo wongeye kwamburwa aka gace nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Ni amakuru by'umwihariko atariko yemezwa, by'umwihariko atari yemezwa n'uruhande rwa M23. Icyakora amakuru akomeza kugenda aradushikira canke amakuru akomeza kugenda aradusumira nuko by'umwihariko ku ruhande rwa FARDC bo baje kugenda bigamba kwisubiza agace ko muri Walikale kari gaherutse gufatwa n'umuhari wa M23 nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke aradusumira. Nubwo bihagaze gutyo by'umwihariko ariko kandi turakomeza kugenda tubakurikiranira hamwe ibikomeje kugenda biravugwa, aho byigoranye yuko umuhari wa M23 ushobora kuba wosubizwa inyuma nk'uko biriko biratangazwa. Abadepite 10 bo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru by'umwihariko muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bandikiye Perezida Félix Antoine Tshisekedi bamumenyesha ko rero guverineri wabo General Major Peter Chirimwami Nkuba rero yashyizeho imisoro itemewe n'amategeko. Aba badepite baravuze ko guverineri Chirimwami Nkuba rero yashyizeho iyi misoro yitwaje ibihe bidasanzwe intara Kivu y'Amajyaruguru irimo rero kuva muri Gicurasi 2021 ibihe bya etat de siège nk'uko amakuru amaradushikira. Barasobanuriye Perezida Tshisekedi kandi ko guverineri Chirimwami Nkuba rero yarakoze ibindi byaha birimo iby'imari by'umwihariko ndetse no gukoresha nabi ahahurira abantu benshi cyane, bamusaba ko yofatirwa ibihano canke izindi ngamba. Barageze bati mu gihe rero Kivu y'Amajyaruguru yazahajwe n'ingaruka rero z'amakimbirane yitwaje ibigwanisho n'ibyaha bikorerwa rero by'umwihariko ngaha muri iyi miji ya Goma, guverineri Peter Chirimwami Nkuba rero ari gushyiraho indi misoro nta tegeko ashingiyeho rero ni kimwe mu bigize ibihe bidasanzwe, aho rero imisoro yiyongera by'umwihariko ikusanywa rimwe na rimwe mu buryo rero tubona budakwiriye ku rwitwazo rw'uko rero ari ngombwa. Nk'uko rero ikimenyeshamakuru 7/7 cyabitangaje, aba badepite barasabye bagenzi babo kubiyungaho bagateguza ko rero bateganya gufata ingamba zagutse muri Kivu y'Amajyaruguru kugira ngo abanyagihugu basubizwe uburenganzira bwabo bavuga ko babarambuwe. Nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira, guverineri Chirimwami Nkuba araherutse gutangaza ko hari abantu bashaka kumuharabika bagamije rero kugira ngo Kivu y'Amajyaruguru ikugwe rero mu bihe bidasanzwe. Icyakoze
ngo yiteguye kuva kuri izi nshingano mu gihe Tshisekedi yavyemeza. Amakuru akomeza kugenda aradushikira nuko rero Peter Chirimwami asanzwe ari umwizego wa Tshisekedi mu nyuma y'uko rero by'umwihariko uyu Peter Chirimwami rero ari umwe mu bayobozi nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusomera mu nyuma y'uko rero uyu Chirimwami ari umwe mu bagerageje inshuro nyinshi mu kuba ari umwe mu bagerageje by'umwihariko inshuro nyinshi mu guhuza ndetse no gushaka abandi bagwanyi. Binavuga ko rero kuba abazanindo n'aba FDLR ndetse n'abandi bagiye batandukanye ari bamwe mu bantu bakomeje kugenda baribonekeza muri izi ngwano zo guhangana n'umuhari wa M23 by'umwihariko byose byaba byaragizwemo uruhare n'uyu guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru General Major Peter Chirimwami nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Amakuru rero yihuta akaba agaragaza ko uyu mugabo bigoranye yuko rero yokugwa muri izi nshingano mu gihe bwana Tshisekedi rero yamaze kugenda aramera nk'umwizera mu buryo budasanzwe nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Kugeza ubu ngubu rero by'umwihariko ntiharamenyekana niba by'umwihariko ashobora kuza gufatirwa ingamba koko, ariko nanone Tshisekedi bivuga ko ari umwizerwa wiwe ndetse ari umwe mu bantu basanzwe barumvikana ku buryo bukomakomeye cyane. Perezida w'inteko ishinga amateka by'umwihariko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika umutwe rero w'abadepite Mike Johnson yeremeje ko rero barimo barakora amatohoza ku itangazwa ry'inyandiko z'ibanga zivuga ku isuzuma rya Amerika rero kuri gahunda ya Israeli mu gutera Irani. Izo nyandiko zaratangajwe ku mbuga ngurukanabumenyi cyangwa ku mbuga za internet mu cyumweru giheze, ndetse zivugwa ko rero by'umwihariko zisobanura amashusho y'icyogajuru agaragaza Israeli rero yimura ibikoresho bya gisirikare mu kwitegura rero gusubiza igitero cya misile cya Irani cyo kwigenekerezo ya mbere Ukwakira 2024. Izo nyandiko zanditseho by'umwihariko ko ari ibanga rikomakomeye cyane zahererekanyijwe ku ihuriro ry'ibihugu bishika muri 5 bihanahana amakuru y'ubutasi rizwi nka Fever Airds rigizwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Canada, New Zealand by'umwihariko ndetse na Australia nk'uko bitangazwa na CBC News ikimenyesha amakuru nga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Israeli iramaze ibyumweru irimo rero gufata icemezo cy'ukuntu rero n'igihe izasubiriza kuri icyo gitero cya misile Irani iherutse kuyigabaho, nubwo rero Irani yijeje gukora ibirenze Israeli nigerageza by'umwihariko kwihorera. Amakuru akomeza kugenda aradushikira rero by'umwihariko aravuga ko ku ruhande rwa Israeli bakomeje kugenda barakora ibishoboka byose mu rwego rwo kugira ngo batanguze ibitero bishasha, ibitero bizogira ingaruka kuri Irani. Icyakora abasesenguzi ntibajya umunwa mu kugaragaza ko Irani by'umwihariko amahirwe ifise ari amwe mu nyuma y'uko Irani yakomeje kugenda irifashisha by'umwihariko umuhari wa Hezbollah by'umwihariko nga muri Libani, mu gihe Libani isanzwe irabangikanye cyangwa se isanzwe yegeranye neza n'iki gihugu by'umwihariko cya Israeli, mu gihe Irani yo isanzwe iri mu bihugu bya kure, mu gihe byagorana yuko by'umwihariko ikirere mu gihe byagorana yuko rero Israeli ishobora kuronka ikirere ishobora kwifashisha iragabamo ibitero. Icyakora nubwo bihagaze bityo by'umwihariko biravuga ko hari ibihugu bimwe na bimwe by'umwihariko bidafise imbaraga ndetse by'umwihariko bidafise n'ubumenyi buhagije bwo kuba buhangana cyangwa se bahanura indege za Israeli ku buryo by'umwihariko bashobora kuzohagarika ibyo bikorwa, ku buryo bavuga ko Israeli ishobora kuzifashisha icyo gice cyangwa se muri ibyo bihugu akaba ishobora kuzonyuza ibitero byayo. Nubwo bihagaze gutyo kandi by'umwihariko igihugu cy'Uburusiya keretse gutangaza ku mugaragaro binyuze mu mushikiranganje ajejwe iby'imigenderanire mpuzamakungu Lavrov rero by'umwihariko ko icyo gihugu cy'Uburusiya kiteguye gufatanya na mugenzi wacyo mu kwihorera ndetse no kugerageza, ndetse basaba Israeli kutagerageza cyangwa guhihahiya kuba borasa ku bikorwa remezo bigiye bitandukanye nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Ibikorwa remezo byiganjemo by'umwihariko nk'ingufu zitunganye nk'inganda zitunganya ingufu za nuclear ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Uburusiya rero bivuga ko bwogejejeyo ibikoresho bigiye bitandukanye bishobora kuzifashishwa mu kuburizamo igitero cya Israeli kuri Irani nk'uko bikomeza kugenda biragaragara.
mu misi iheze urugo rwa Benjamin Netanyahu rwaragabweho igitero ku buryo bukomakomeye cyane, ndetse by'umwihariko bwana Benjamin Netanyahu ku bw'amahirwe ntiyari ari mu rugo, ariko kandi mu nyuma yatangaje ko uko byomera kose Hezbollah idateze kuzotuma atezuka ngave by'umwihariko ku byo yatekereje se ndetse n'ibyo ashobora gukomeza gukora, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Benshi ntibajya umunwa mu kugaragaza ko rero ingwano ya gatatu y'isi igiye gutangura muri bine bihe. Ndabashimiye abanywanyi b'ibiganiro byacu, abatwumviriza muhereye mu bice bigiye bitandukanye, ndabifuriza ijoro ryiza ndetse no kumererwa neza. Dusubire ku munsi w'ejo turabira hamwe andi makuru abazindutse aravugwa mu gitondo cya kare.